barayamaze bati amagara n'amazi aseseka ntibayore, kandi amagara aramigwa ntamegwa. Niyo mpamvu dufatikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida hamwe n'igisata ca CDC ngaha mu Burundi ndetse no muri Afrika yose, kuko baserukiye CDC ku cicaro gikuru kiri muri Ethiopia. Nico gituma turi ngaha ngo twibutse abarundi ko amagara meza ari itunga, kandi ko isuku ryiza ariyo nzira yo kurinda amagara yacu. Korera rero ni indwara yandukira kandi yica n'ingoga. Mu gihe uyirwaye adatabarijwe hakiri kare, iyo ndwara iramuhitana. Umuntu ayandura afunguye cyane cyane afunguye ifungurwa bidasukuye canke anyoye ibintu byandujwe n'uwarwaye iyo ndwara. Aho twovuga ko isazi zirashobora kuzana umwanda urimo imigera cyane cyane iyo ndwara, abantu bakandukirwa. Nico gituma dukwiye gukora isuku aho duherereye, tukirinda umwanda uwo ari wo wose. Murabona ko turi mu gihe c'imvura. Aha mu gisagara turazinana, hariho benshi umwanda bakoresheje mu ngo baca bikinga imvura bagashira mu mazi, umuvo ukabitwara, sibyo? Benshi niko bakora. Gaca usanga imifurege yuzuye, gaca usanga uwo mwanda abo ngaha barungikiye abo ku Buterere. Mwumvise ku Buterere ko naho nyine iyo ndwara iriyo. Gaca usanga rero uruhekane iyo ndwara ruko rasabikanwa mu buryo mwe n'ubwo bwo kuyanjanjwako no kwanjanjwa ku gihugu cyacu. Igihugu ni mwebwe, igihugu ni twebwe. Nico gituma dutegeza kubungabunga na twebwe tutibagiye kubungabunga amagara yacu. Nta terambere rero twoshikako mu gihe amagara amerewe nabi. Ibimenyetso vyerekana rero ko umuntu yafashwe n'iyo ndwara ya kolera nuko uwifashe acibwamwo ibisa n'amazi y'umuceri, rimwe na rimwe akayogwa. Mbega n'ibiki twokora kugira ngo twirinde iyo ndwara? Ubwa mbere ni gukaraba neza iminwe n'amazi meza n'isabuni. Imbere yo gutegura imfungurwa naho twobanza tugakaraba naho nyene. Imbere yo gufungura tugakaraba. Imbere yo konsa umwana tugakaraba. Tuvuye mu kazu ka sugumwe uko nyene. Duhejeje gufasha umurwayi agwaye iyo ndwara ya kolera canke gutegura umwana yitumwe, naho nyene bisabwa gukaraba amazi meza n'isabuni. Ubwa kabiri ni gukoresha amazi meza yo mu mabombo ndetse nayo muri za rusengo. Ayo mu nzuzi nayo tubanze kuyateka tuyabirize imbere yo kuyanywa cyangwa imbere yo kuyakoresha. Ubwa gatatu, ibifungurwa na cyane cyane biribwa ari bibisi ni kubironga neza. Dace binyibutsa igifungurwa ngahimbo gikurwa cyane aha mu kiyaya c'Imbo. Murakizi? Umutsima utabita uburobe. Uburobe amateka yabwo ni menshi, ariko rero nagomba nkubitire akagohe abantu babudandaza
mu kubutegura bagira isuku, babusekure neza basukuye intoki. Ijya mitoto babutekeramwo ego barayibabura mugabo banze bayoze. Aho babudandariza baraba ico babudandajemwo, baraba ingene bagiye babwikoreye. Murazi hariho abagenda babwikoreye bagenda bavuga akatuma akibera kitatu, mugabo gende bavuga ati uburobe butekeye neza bufundikiye, kubera isazi ntizimirwa. Dukingira uburobe basha kubera turabukunda cyane, dukingira uburobe kugira ngo isazi ntizidukwegere. Hajya rero babudandariza nagira mpimirize abajejwe intwaro, abajejwe ubuvuzi baducungire akarobe kacu ko tugafungura kari mu mutekano umeze neza. Nagenda babwira ubwa kane nabwo ni gutabariza mu maguru mashasha umurwayi wese aboneka ko ivyo bimenyetso vy'iyo ndwara ya kolera. Kandi naho bitoba mwabibonye ivyo bimenyetso, umuntu wese yiketse ko iyo ndwara ni mumutabarize agende kwa muganga, kandi anywe amazi menshi, anywe ibinyobwa vyinshi. Aho simvuze ibinyobwa vya Bralode ka anywa amafanta mugabo ibiri mu mwambiro, sivyo muzoca mumubuganiza urwagwa ngo niho ngo amazi agaruka mu mubiri. Mumubuganize akabaju akayeri, oyani mumuhe ibindi byose by'ibinyobwa kugira ngo amazi mu mubiri agume akwiye. Ubwa gatanu nabwo ni kumenyesha abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro aho umurwayi wa kolera yavuye, kugira ngo babone gukingira abo mu kibano iyo ndwara tuyihagurukire tuyituze. Ikindi twomenya ni ko iyo ndwara ya kolera itavurirwa kwa Rumenyi canke mu vyumba vy'amasengesho. Kolera ivurirwa kwa muganga. Umurwayi muramujana kwa muganga, abakomeye nabo bagacagenda mu vyumba vy'amasengesho kugira ngo umuganga Imana ihezagira amaboko yiwe amuvure hama akire. Banyakubahwa mwese muri ngaha, nagira ngo nibutse ko twatanguye umugambi wa zero deshe kugira tugire isuku aho tubaye, mu ntumbero yo kwirinda indwara zose zituruka ku isuku rike kandi tuba ahantu heza hakaka. Uru rugamba rero si urw'abaganga gusa, ni urwacu twese abarundi. Twese turi abahizi mu kurondera amagara meza. Reka rero duhagurukire rimwe twese turwanye ico kiza ca kolera mu ntumbero yo kubandanya wa mugambi witwa zero deshe. Nagira ngo ntere akamo abakenyezi kuko barafise uruhara rukomeye, canke turafise uruhara rukomeye. Mvuze barafise no banikuyemo, turafise uruhara rukomeye. Nitwege dutegura imfungurwa, nitwege twitwararika abana, nitwege dukunda gukora by'amasuku no kubikurikirana mu mazu. Akamo kanje rero nako gutera intege abo bose bafise umwitwarariko wo kurwanya ico kiza ruhonyanganda. Ariko kandi n'abagabo birabaraba, muce muja murandagaza ibyo mubonye byose aho mucenga abakenyezi tuzoza turavyandura. Muze muradufasha na mwebwe, muze murabishira aho vyagenewe. Ibyo mwakoresheje murabaho mubishira mugabo ntimuvyandagaze, kandi mudufashe guhimiriza isuku
mu bana bacu mu rwaruka. Ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe n'ino mikangara n'imiyabaga bitandukanye bari ngaha. Muzombere abaserukizi beza ku mashure, sivyo? Abo kuri ETS ni bande? Umwanya ncanza ko baramutse. Ndabisuku mu buraro ingene mukanga ibintu n'utuzu twa sugumwe. Uye ndanga ndahaje. Nchanza mutekane rero tubandanye. Tekana tubandanye. Haba rero ntiyakamo n'abanyeshure. Hariho ahantu uca mu tuzu twa sugumwe ukibaza mu makashi bakoresheje yariyo ukabibura. Ivyo nibaza ko ubuye bitakihari. Rero aba ntiyakamo abarundi mwese cyane cyane ababaho izo ndwara zamaze gushinga, tunovuga ko zashinze imizi, turi ngaho no musigira ngo tuzirukane. Aho iyo ndwara yamaze gufata abenegihugu ndetse no mu zindi ntara iyo ndwara itarashikamo, twese tugira isuku kugira ngo ntikwiragire igihugu cyose. Kanatsinda nitwamara gushikira duhangiro ryo kuyirandurana n'imizi, na ya ndwara y'amacinya izohaturukira, kuko byose ni ukwegakwegane biva mu isuku rike. Savye kandi abajeje intwaro gukurikirana ibibanza bihurikiramwo abantu benshi nk'uburiro, ubunywero, amasoko n'ahandi, kugira ngo bigumane isuku rikwiye, na cane cane mu tuzu twa sugumwe, mu ntumbero yo gukingira neza amagara y'abenegihugu. Mwumvise yuko isazi arizo zidukwegera umwanda zikahanahana, ugasanga kuri bwa burobe, ivyamwa, isazi ziko zirajako zishirako imigera yo ndwara ya kolera. Mu kurangiza rero nagomba fate akanya shimire ishirahamwe Africa CDC. Ubutumwa muzobudushikanire ko abarongoye hariya muri Addis Abeba. Nagira nshimire OMS, dukorana neza cyane. Nagomba shimire UNICEF, nagomba shimire amashirahamwe yose akomoka kwishirahamwe mpuzamakungu ONU. Nawe yemwe turabashimiye kubera bari ngaha nabone. Abantu bose dusanzwe dukorana na cane cyane bashigikira igihugu cyacu mu iterambere, turabashimiye cyane. Iki gihugu ni cyatwebwe twese mu kukibungabunga. Umwe wese ahashika aze kwifata nka nkama, ntituze twumve ko kolera yagumye iduga, ahubwo twumve ibiharuro yuko iguma imanuka. Rero no musi dutanguriye ngaha, duca duhagarika. Nagambwe nti nikora no majambo nugubiriye ko bino bikorwa by'irisekeza ryo kurwanya kolera mu Burundi. Murakoze cyane.
basubije n'inkomezi aho nahora ndikondarira ubunuzuye imitwe na twenge no kumeneka yabitoye mumuhamashi yabitoye masha ingwara ya kolera eko mwebwe ngira ni muza kurigana nk'aba bana